Munkundire nsubire mwiriwe mwese canke mwaramutse bivanye naho mudukurikirana muherereye. Mudukurikira muherereye mu makungu ya kure Canada, Amerika, France, Belgique, Allemagne, Kenya, Australia, Zambia, Uganda, Afrique du Sud, Mozambique, Tanzania, Rwanda, muri ngaha mu gihugu c'u Burundi, intara, amakomine, imitumba, ubucimbiri, imisozi bigiye bitandukanye bivanye naho buri umwe wese adukurikirana aherereye. Mwese ndabahaye kaze. Fyonda subscribe niba ukoresha ururimi rw'icongereza canke niba ukoresha ururimi rw'igifaransa urafyonda sabone, hama uracuja ngaha iburyo urafyonda no kwa kantu kameze nk'akanyenyeri nk'agakengeri, amakuru ibiganiro dutoza umwanya ku mwanya bizoja bikugerako aho uzoba uherereye hose kw'isi. Urunani senarede rwaraye rurungitse ikete rikomeye cane ku mukuru w'igihugu Varisito Ndayishimiye, aho bamwagirije ko ariko arakorana vya hafi no gukumira, bamusaba guhagarika ikumira ariko arakora. Muri iryo kete urunani senarede baravuga ko batobandanya kuguma mu gacereri kandi babona igihugu babandanya kugita mu rwobo canke mu cobo nk'uko babivuga muri iryo tangazo canke iryo kete barungikiye umukuru w'igihugu Varisito Ndayishimiye. Ndayishimiye rero muri kino gihe uko ariko arigenza akumira abandi mu gihe himirije amatora, ngivyo nuguhamba demokarasi, nuguhamba ivyo umuhisi Ndadaye Melchior yari yipfurije igihugu c'u Burundi canke incungu ya demokarasi yipfurije igihugu c'u Burundi. Ivyo vyose turaza kubibashikiriza. Ni gute kandi hari amakuru ya Ndayishimiye arahakana ivyo gufasha FDLR no gutera u Rwanda, nyamara umu ambasaderi wiwe yarungitse guhagararira canke guserukira igihugu c'u Burundi muri Belgique, Terence Ntahiraja we yaraye asubiye kuvyemanga avyemeza. Yoba ari Ndayishimiye yivuguruje ubwiwe canke Terence Ntahiraja yarahurudutse? Mu kiganiro Terence Ntahiraja aherutse guha umuhora wa YouTube Mail Suite 257, umugabo aserukira Uburundi mu gihugu ca Belgique yahavugiye ibintu bitari bike. Ambasaderi Terence Ntahiraja yaramaze akanya katari gato ariko aravuga ku gihugu c'u Rwanda. Yarerekanye ko u Rwanda na Belgique bakoranye mu guhungabanya umutekano muri 2015, yongera aremanga ko ibimuvugwa ko ariko arakorana na FDLR atari ibinyoma gose, ngo ariko arafashanya nayo. Kumva ko u Rwanda rwoterwa hari igitangaza coba kibirimwo bivuye ngaha mu gihugu c'u Burundi? Ayo ni amajambo bwite ya ambasaderi Terence Ntahiraja aserukira Uburundi muri Belgique kuva mu mwaka w'ibihumbi 2019, aho yariko atomora neza ko FDLR abizi neza ko izotera u Rwanda. Abatabizi neza tubibutse ko FDLR ari umuhari w'inyeshamba z'abanyarwanda bahunze bahejeje gukora ihonyabwoko ry'abatutsi mu Rwanda mu mwaka w'1994. Ambasaderi Terence Ntahiraja yemeza ko azi neza ko u Rwanda ruzoterwa, nabo avuga ko rwirukanye mu mwaka w'1996, ariko mugabo biraboneka ko ari ururimi rwanyereye akihenda ku mwaka. Ari abahunze mu mwaka w'1994. Mu kubishimangira, Terence Ntahiraja agira ati: ndoguruye Twamugina, abahunze wizera ko bazoheba igihugu cabo gushika kw'iherezo? Ndugaye Twamugina.
Terence Ntahiraja arumvikana mu mvugo ko inyungu za FDLR nawe zimuraje ishinga. Ni kuki imvugo ya Ndayishimiye rero kuri FDLR ivuguruzanya ni Ambasaderi Terence Ntahiraja? Mu vyo tumenyereye haba mu Burundi canke mu bindi bihugu, abashikiranganji canke abaserukira ibihugu vyabo mu makungu bakunze gucunga ururimi rwabo kugira ngo ntiruhave ruvuga ibihushanye n'ukugene umukuru w'igihugu aba abona ibintu. Yamara rero ibiherutse gutangazwa na Ambasaderi Terence Ntahiraja biravuguruza cane ivyaheruka gutangazwa na Varisito Ndayishimiye ubwo yarabajijwe ku kibazo kijanye no gufasha FDLR. Ni mu gihe hari hamaze iminsi ariko haravugwa intambara iriko irategurwa n'Ububirigi, Uburundi, Afrique du Sud na Tanzania ndetse na Repubulika Iharanira Intwaro Rusangi ya Kongo. Urubuga rw'intambara bakazoca mu gihugu c'Uburundi bagaba ibitero mu Rwanda. Ni mu gihe havuzwe indege za drone zitagira umupilote zirenga 500 zarungitswe mu Burundi zivuye mu gihugu c'Ububirigi. Haravuzwe kandi amatoni n'amatoni y'amabombe yarungitswe mu makamyo arenga 83 arungikwa ngaha mu gihugu c'Uburundi arinjirana muri Tanzania ndetse na Kenya ava i Mombasa ku kivuko ku nyanja canke kw'ibahari y'Abahindu. Aho rero vyashitse ngaha mu gihugu c'Uburundi, ivyo bigwanisho vyarakiriwe, bimwe bijanwa i Mukoni, abindi no mu yandi makambi atandukanye ya gisirikare. Kw'igenekerezo rya 10 ukwezi kwa gatanu, ubwo ni kwezi kwa Rusama mu mwaka w'ibihumbi 2026, Ndayishimiye yagiranye ikiganiro n'ikinyamakuru Jeune Afrique abazwa ko yoba akorana na FDLR. Ndayishimiye yararahiye ararengwa ko atoshobora gukorana na FDLR, mbere yabise abicanyi. Mu mitego yose umumenyeshamakuru Rome Grace yagerageje kumutega mu kiganiro, Ndayishimiye yagumye ayisimba arerekana neza ko no mu ntambara zo muri Kongo abasirikare b'Abarundi batigera bagwanira hamwe na FDLR. Nyamara ibi biraboneka ko navyo ari ibihuha ivyo Ndayishimiye yashikirije, koko FDLR, FARDC, Wazalendo, FDNB, igisirikare c'Uburundi, abo bose bagwanira hamwe bagabira kumwe ibitero bagwanya inyeshamba, kuko umwansi barwanya n'inyeshamba za M23. Ku rubuga rw'intambara rero ivyo Varisito Ndayishimiye yaciye ashikiriza biraboneka ko ari obobeshe. None ga kuki Terence Ntahiraja Ambasaderi muri Belgique ubwo arazi ko aho asa n'uwaseseye agafu shebuja? Mbega shebuja nk'ubu yiyumva gute mu gihe ivyo yafukafutse vyaraye vyemanzwe na ambasaderi wiwe amuhagarariye muri Belgique, kandi Belgique nayo ikavugwa muri uwo mugambi bafitanye n'igihugu c'Uburundi wo gutera u Rwanda. Belgique ikaba iriko iratanga ibigwanisho ku Burundi kugira ngo bazokwifashishe. Ndayishimiye akaba avugwa ko akorana na FDLR ariko we akabihakana. Ambasaderi Terence Ntahiraja we akavyemeza. Twitege ko Terence Ntahiraja ashobora guca abogozwa mu mabanga none? Nico coba kigiye gukurikira ko bamukura kubera ko yasese agafu k'umutegetsi wiwe canke umukuru wiwe akagasesa umurango habona?
ntawuzi ko yoba ari Ndayishimiye yatumye Ntahiraja kwemeza ko ariko arakorana na FDLR mu gutegura gutera u Rwanda, aho yavuze ati u Rwanda rwitegure rwose bazobutera kandi bazoterwa nabo bahunze igihugu cabo. None ga abizi gute? Mu nkuru zacu twarababwiye amanama y'abahunze u Rwanda nyine bakorera muri ambasade y'u Burundi mu gihugu c'Ububirigi kariho baja guhurira, kandi uyu abaha umuhuro n'uyu nyine Ambassadeur Terence Ntahiraja niwe abibafashamwo kubahuza. Igishoboka coco Ntahiraja arashobora kuba yarahurudutse yibaza ko ariko avuga ibija kunezera aba CNDD FDD. Yaba Nkurunziza canke Ndayishimiye nta numwe yari bwubahuke kwigamba ko bariko barakorana n'inyeshamba za FDLR gutegura ibitero vyo gutera u Rwanda. Ntawutabizi ko CNDD FDD isanzwe ikorana na FDLR rwose birazwi, naho abategetsi iyo babibabajije babihakana, ariko vyahora bigirwa mw'ibanga nyine mu butegetsi. Nta muntu yahora avyemera ku mugaragaro. Ico gitangaza twaraye tukibonye kuri Ambasaderi Terence Ntahiraja gusa. Uyu niwe wenyine mu butegetsi yemeye ko Uburundi bukorana na FDLR. Ambasaderi Terence Ntahiraja nta na kimwe yabeshe gose mu vyo yavuze, kiretse ko yaseseye agafu ka shebuja Ndayishimiye. Ico nzi coco nuko ukugangabuka nk'uku kose bitoshobora gushika mu kanwa ka Ambasaderi Edouard Nduwimana canke Willy Nyamitwe. Edouard Nduwimana murazi uyu niwe mushikiranganji w'imigenderanire n'amakungu. Uyu nawe aririnda cane, canke Willy Nyamitwe uyu nawe yarabaye umwambasaderi aserukira igihugu c'Uburundi muri Ethiopia. Uyu niwe abarizwayo, nawe amajambo nk'aya mu vy'ukuri turazi ko ari umuntu w'imvuzivuzi kandi avugira cane ubutegetsi bwa CNDD FDD, nawe ntiyovyubahuka. Ariko uyu ambasaderi muri Belgique Terence Ntahiraja we yaciye abishira ahabona. Tubibutse ko hari haciye iminsi abatari bake batangaza amakuru yo kwizera yavuga ko amanama ari urutavanako hagati ya Terence Ntahiraja n'aba FDLR bari baba muri Belgique nyine twabivuze, ngo boba bamusanga mu biro iwe bakaganira biyugaranye ku buryo ata wundi muntu abimenya, bamenya ikiriko kiravugirwa muri uwo mubonano. Ababibona bakeka ko Ndayishimiye yoba ari we amutuma kubakira kugira ngo bafatanye gutegura intambara ku Rwanda. Aya makuru igihe twariko turayatangaza, abanywanyi ba CNDD FDD badutukaguraga ko turiko turabwejagura, niko bavuga. None Ambasaderi Terence Ntahiraja yaraye agize neza mu kudukurira ko iceyi kose ko ivyo tuvuga ko Burundi bukorana na FDLR ari ivyo koko. Yaraye agize neza kuri Bujumbura TV irakengurukiye cane Ambasaderi Terence Ntahiraja kuba yadukuye ko iceyi, agatangaza nawe amakuru ava mu butegetsi. Azohore gutyo rwose, azohora bitangaza. Turibaza ko Terence Ntahiraja ambasaderi w'u Burundi mu Bubirigi ashobora kuba agendana akagorane, kuko ariko aravuga urabona ko umutima umengo nturi mu nda.
mu maso ha Ntahiraja Terence uharavye neza ariko aravuga nyine muri ico kiganiro yahaye Main Street 257, ubona umengo haratekanye ariko mu kanwa hiwe hoho ukumva ko hamandagara nko mu mano itembagara cane. Kirya kiganiro yatanze unacumvirije neza usanga Ntahiraja avugwamwo ibinyoma vyinshi, avugamwo ibinyoma vyinshi bicuritse. Ikindi cumvikana mu mvugo iwe n'amajambo akoreshwa n'imbonerakure. Ku bantu mumaze kumva uko imbonerakure nka Shabani nimubona n'izindi zishongora, niko na Terence Ntahiraja yishongora avuga ko nyine bazokubita, bazotera, bazotsinda. Uyoberwa ko hariko havuga umuambasaderi canke imbonerakure, ukumirwa rwose muri ico kiganiro. Aho bukera tuzobashikiriza kandi umwihwezo kw'ibara Terence Ntahiraja yambitse igihugu c'u Rwanda na Belgique ku mvururu z'ikiringo ca gatatu c'umuhisi Petero Nkurunziza mu mwaka w'2015, na yavuze ko Ububirigi ngo bwakorana n'u Rwanda ngo aribo bari binyegeje inyuma y'imvururu zaciye zishikira igihugu cacu c'Uburundi muri ico gihe, nk'uko Terence Ntahiraja we agenda abishikiriza. Abatari bake bakabona ko ubutegetsi bwa Gitega ivyo buriko burategura, ivyo burimwo buravuga, ivyo bashikiriza biboneka ko bihabanye cane, bitandukanye n'ivyo abari ku rubuga bashikiriza. Ku rubuga biraboneka ko Uburundi nyine buriko buritegura intambara, ibigwanisho vyaravuzwe, abatari bake barasemereye. Pacifique Nininahazwe yarashize amakuru hanze, amakuru aboneka y'umutekano, amakuru yerekana ukungene ubutegetsi bwa CNDD FDD buriko buritegura intambara, bariko baragura ibigwanisho bigugwa bigashika ngaha mu gihugu c'u Burundi, ariko bikahava bisubira gusohoka igihugu bikajanwa. Bikaboneka ko Uburundi hari abantu bariko baragurirwa ibigwanisho, atankeka ko ari umuhari wa FDLR uriko uragurirwa ibigwanisho, kuko bo FDLR badashobora kuja kw'isoko kuja kugurira ivyo bigwanisho vyo kuja guhungabanya umutekano w'u Rwanda, bikagurwa n'Uburundi, Uburundi bugaca bubirungikira abo bagwanyi. Bikavugwa ko kandi Uburundi bwaturiye iyi kampi y'ibigwanisho ka base yo ku Musaga, ngo yari irimwo ibigwanisho bishaje gusa vya kera, kugira ngo baronke akaryo ko kwemererwa kubandanya bagura ibigwanisho kw'isoko mpuzamakungu ry'ibigwanisho nyine. Ivyo bigwanisho bimwe bimwe bikaba birungikirwa abagwanyi ba FDLR, nk'uko amakuru yagiye agenda araja habona, agenda avyemeza, naho Ndayishimiye we abihakana. Ariko ambasaderi wiwe Ntahiraja Terence, ambasaderi mu Bubirigi, yaciye avyemanga gose, yarashize ko umuco, arerekana ko ivyo Uburundi buregwa canke bwagirizwa ko bukorana na FDLR ari vyo ku murango habona. Avuga ko kandi u Rwanda bwitegure kugabwa ko ibitero, ivyo bitero bikaba biboneka ko bizonyura mu Rwanda. Abasoda benshi bariko bararundwa ku mupaka, mu buraruko, mu ntara za ruguru, mu buraruko bw'igihugu, cane cane mu Kibira, mu Kirundo, Ingozi ndetse no mu Kayanza na Cibitoke. Aho hose bikavugwa ko rero bariko barajanayo abasoda kugira ngo umwanya ku mwanya nigokoma abazosahirize gufasha abo bagwanyi ba FDLR bazoca baja gutera u Rwanda.
amakuru yacu tubaye turayahagarikiye ngaha, wafyonda subscribe niba ukoresha ururimi rw'icongereza canke niba ukoresha ururimi rw'igifaransa urafyonda sabone, hama uracuja ngaha iburyo urafyonda no kwa kantu kameze nk'agakengeri, amakuru ibiganiro dutoza umwanya ku mwanya bizoja bigushikira aho uzoba uherereye hose kw'isi. Mwe mwahejeje gufyonda subscribe kandi tukaba tubakengurukira cane, muri abo kubahwa. Amakuru yacu nakagaruka, nagahwane ndabikebanuye. Imana ibandanye kubazigama, irinde abarundi n'abarundikazi, mugire aho muba kandi mwubahwe. Nagahwane.